Amakuru yacu yatangiye ku buryo burambuye muri Kongo intambara hagati y'umutwe AFC M23 hamwe n'ingabo za Kongo zegereye cyane umujyi wa Uvira. Ababa muri uyu mujyi bavuga ko hazindutse urusaku rw'amasasu, abantu bamwe na bamwe ngo bakaba batangiye guhunga. Ibi bibaye mu gihe abantu bari baherutse guhunga intambara zabereye Ruvungi, Tabarika na Sange bagorwa no kubona ibiribwa n'amazi meza aho bahungiye mu mashuri ndetse no mu nsengero. Umugenzi wacu Siriyake Muhawe nayo yavuganye na Mapenzi Manyebwa, umuyoboye ishyirahamwe ryigenga ryita ku iterambere ry'abanyagihugu, habanza kumubwira uko ibintu byifashe. Kwa sasa hali si nzuri, wasiwasi iko mingi katika. Ubu ibintu ntivyifashe neza. Hari ubwoba mu bantu baba ngaha kubera kuva ku munsi wa kane niho hatangura kuvuga amasasi iruvungi. Abantu benshi barakomerekejwe n'amabombe bituma abantu bahungira Isange. Ariko ku munsi wa gatandatu naho nasange yaciye itegwa, uyu munsi naho muri Uvira hariko humvikana amasasi menshi n'amabombe twese ubu twinyegeje mu nzu. Leo Uvira pia masasi inalia mingi na mabombe, tuko sisi wote mu manyumba. Ubu tuvugana wewe uri hehe? Mimi niko Uvira. Jene muri Uvira Kasenga. Ibintu byifashe gute ahuri? Hali ni mbaya kabisa, tuwezi kabisa. Ibintu byifashe nabi cyane ntawo bihisha, amasasa gumacana ko amabombe yumvikana mu ruhande rwa Kavimvira. Byatanguriye hariya mu misozi mu masaa 3, nuba amasasa aracabandanya. Ntawuza bariko bararasa, ariko mu mabarabara igihe tutari bwinjire mu nzu abasoda nibo bariko bararengana. Abategetsi bababwira iki? Viongozi wametuambia kwamba Abategetsi badusabye kurinda ntitugira ubwoba kuko ibikorwa byari byatanguye isaha imwe yo mu gatondo n'amaduka yari yuguruye. Ibintu byagiye guhinduka mu masaa 3 saa 4 igihe havuga ko hari ugwaruka rwateze amabombe mu bibanza bimwe bimwe birimo abagwanyi, nivyo byateye ubwoba abantu batangura kuyanyaga. Ariko ntimuramenya nimba arabagwanyi baba bariko baratana mu mitwe n'abasirikare ba leta canke ko boba arabandi bantu. Kusema kweli waati hawajafika Uvira. Mvugishije ukuri abagwanyi ntibarashika mu gisagara ca Uvira. Igihe amabombe yaturika ni abasirikare bawazanene ubwabo baca batangura kurasa gushika n'ubu baracarasana. Twari twumvise ko ngaho mu gisagara ca Uvira hariho abasirikare b'abarundi. N'ubu baracahari canke ntabahari? Nivyo abasirikare b'abarundi barahari, no ngaha hagati mu gisagara bariho benshi pe. Twumvise ko hari impunzi zahungiye ngaho Uvira zivuye Ruvungi na Sange. Bamerewe gute? Ndio wengi wamekimbilia hapa Uvira tangu ile siku. Nivyo benshi bahungiye ngaho Uvira kuva ku munsi wa gatanu. Benshi bakaba bava Ruvungi na Sange. Bashikiye mu mashuri no mu masengero. Bakaba bamerewe nabi cyane kuko nta mashiramwe aratangura kubazanira imfungurwa, nta mazi bafise, ntibagiraho barara. Abagore bibungenze n'abana bamerewe nabi. Nukuri ibintu ntibyifashe neza ku mpunzi zavuye Ruvungi na Rubarika ziri ngahi Uvira. Ruvungi wametoka Rubarika hapa Uvira. Mwebwe nk'ishirahamwe ryigenga akamu mwotera leta n'abagwanyi kugira iyi ntambara ihagarare nakahe? Tunaomba tu serikali ya Kongo kama vile waasi. Dusaba gusa leta ya Kongo cyo kimwe n'abagwanyi kureka kwica abanyagihugu kuko nta kosa na rimwe bafise. Uravye neza kuva Goma, Bukavu, Ruvungi gushika gaha Uvira, abanyagihugu benshi barapfuye bazira ubusa. Sana kumambo ambayo hatuyui. Iyi ntambara kandi isubiye gukara gusumba inyuma y'ishirwa ry'umukono ku masezerano y'amahoro hagati ya Kongo n'u Rwanda. Ibi wo bisigura gute? Sisi tafsiri yetu ni kuona ya kwamba ni mshangao. Nugutangara gusa kubona abantu bagiye muri Amerika bakavuga bose ko ari babiri, Kongo n'u Rwanda, ko bashaka amahoro, ariko intambara igacibandanya. Ibi byose vyerekanira ko batumvikanye neza. Hawakusikilizana vizuri. Uwo yari Mapenzi Manyebwa, uyoboye ishyirahamwe ryigenga ryita ku iterambere ry'abanyagihugu. Tukiri mu makuru yo muri Kongo mu gihe intambara zikajije umurego mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'igisirikare cya leta n'umutwe wa M23, impunzi z'abakongomani zikomeje kwinjira ku bwinshi mu Burundi aho abahunga benshi bagizwe ahanini n'abagore n'abana bavuga ko batarahabwa ibikoresho nkenerwa. Patrick Waso yasuye zone Buganda iri muri komine Bukinanya na mu ntara ya Bujumbura, kamwe mu turere twegereye umupaka ubakira, adutegurira inkuru ku buryo burambuye. Umuvyeyi w'uyu mwana aheje gushika mu kibanza c'agateganyo kiri mu zone Ndavu. Cyo kimwe n'utwana twiwe tune bararushe kandi baranashonje. Uyu muvyeyi ariko arondere ivyo gaburira abana biwe.
Ibabara rya gatandatu muri zone Buganda iri ku mupaka niyo nzira bazarana bahunze imigwano ikaze zirangwa mu buseruko bwa Kongo. Igipolisi cy'u Burundi kica kiburiza amakamyo abatwara ku mutumba Kansega muri zone Ndava ihana rubibe na Buganda. Muri ico kibanza kiri ku mutumba Kansega haguma hashika abantu benshi biremesa utuntu bashore n'ibitungwa bashoboye guhungana navyo. Bagizwe ahanini n'abagore n'abana. Aha abagabo bariko baragerageza kubaka utuzu twihema kugira imiryango yabo ironke aho yikinga kazuba. Ubuzima barimwo ntibworoshe. Hali tu ya shida tu tukwamo. Twashikiye mu ngorane nyene nituraronka inzu naho dufise tuza kuryama. Batwakiriye neza ariko ntibaduhaye n'ihema umuntu ngo aza kuryamako. Nta vyankenerwa dufise, nta mazi dufise canke ihema ntazo. Ya maji na hata bashi ya kujifunika hakuna. Basaba ko bogarukirwako kubera batashoboye guhungana utwabo. Naomba mabashe, dusaba amahema, dusaba imiti, baduhe n'impuzu kuko byose twabitaye muhira mu guhunga nta na kimwe twazanye. Dusaba twitwararike tubeho neza turonke ibyo dufungura ibyo turyamako n'ihema byose ni nyenerwa. Vyombo vile tunalomba msaada na sabuni ya kufula hatuipati. Amashiramwe yitwararika impunzi nka HCR, CICR na yanzi yatanguye igikorwa cyo gukora intonde z'abahunga kugira ngo bace baronga ikoma kambi ari mu zindi ntara. Igitigiri c'impunzi zimaze kwinjira mu Burundi kuva intambara zitanguye gukara mu ndwi iheze nikiramenyekana. Amwe makuru ataremezwa avuga ko ari Buganda honyene haza hamaze kwinjira impunzi zirenga 10,000 mu kiringo c'indwi imwe gusa. Reka mfatikanye n'abanyamurenge bose kwishima hamwe na AFC M23 watwirwaneho ku itariki 9 z'ukwezi kwa 12. Uno mugoroba muratunejeje mwongeye kudutera iteka. Twarababaye mu kwezi kwa kabiri itariki 19. Twari tutarabona ikindi kintu kidusetsa kitunezeza. Ariko uno mugoroba muratunejeje mwongeye kutunezeza mwongeye kudutera iteka. M23 Makenga we afande Imana iguhumugisha. Gakufi Imana iguhumugisha. Warakoze papa, warakoze kuzamuka ukagera mu Minembwe ukazamukana na fande General Sematama mukagera ruguru mugahoza abavyeyi kugeza ubu nyine kandi wongeye gukandagira Uvira mwongeye kudutera iteka agasuzuguro twasuzuguye mukadukuyeho. Data wo mwijuru Imana iguhumugisha afande Makenga papa we Imana iguhumugisha turabakunda tuzokomeza tubakunde aho turi hose turishimye guhera mu Minembwe ukagera mu Rurambo kubanyamurenge bari mu Rwanda Tanzania Uganda Kenya Burundi ugahuruka Amerika Australia Asia ukazamuka ukagera Canada. Turanezerewe uyu mugoro twanezerewe turabakunda tuzakomeza kubakunda uzobakunda tuzomukunda uzabanga tuzomwanga turi inyuma yanyu tubafuhiye ifuhe ryiza aho muraye mumenye ko muraye muratunejeje aho muraye mumenye ko muraye muduteye iteka. Data wo mwijuru ubaha umugisha nanezerewe nanirwa gukora twanezerewe twiriwe ku mbuga ku maspace nananiwe kuvuga ariko nta kindi cyo nezeza nuko babona mu maso nk'abahobera. Ariko Data wo mwijuru abampera umugisha muranejeje muratuneje tuzobashigikira tuzobavuga neza tuzobagwa inyuma turi kumwe namwe kuzageza Imana iduhaye amahoro iwacu hakaba amahoro kuzageza ubwo impanda y'Imana izavuga tukiri kumwe tuhadukorera hamwe dushakira iwacu amahoro. Data wo mwijuru abampera umugisha mwari kumwe na Musinga Rupande. Data wo mwijuru azakomeza abangirire neza umunsi umwe tuzabonana. Data bagirire neza.